umva inkuru imwe yafashe umutima wawe. Iyo nkuru yafashe umutima wanjye cyane. Mu muryango umwe se uwo muryango ni ukuvuga se na nyina w'abana bari bakijijwe. Umupapa na nyina w'abo bana babaranisha ijambo ry'Imana, bakaba babakoranya hajya ku mugoroba bakababarira ati bane tugira dusenga Imana. Muko dusenga Imana rero tujye kuryama rero bana tugira tubanze dushimira Imana yaduhaye ibyo turya, yaduhaye ibyo twambara. Uyu Yesu ni umukunzi wacu, niwe tugaburira ebana, niwe twambika, niwe umukunzi wacu, niwe yabiduhaye. Abantu bagasenga ati Imana Yesu uri umukunzi wacu, Yesu wakoze, Yesu kutuzanira ibyo turya, wakoze Yesu kutwambika, wakoze Yesu kutuzigama, uri umukunzi wacu, uri umukunzi wacu. Abana bakura mu bwo buzima babasenga ati Yesu uri umukunzi wacu, niwe utugaburira, niwe utwambara. Kiri gihe nyina na se bakabagaburira abana ati bana nimuze twongere dushimire Yesu, niwe yatugaburiye, niwe yaduhaye ibyo turya. Abana bakura mu bwo buzima. Umunsi umwe se arapfa. Inyuma y'ikindi gihe nyina arapfa. Gusigaye ari iki? Imfura. Akana kagahereretse. Ubwo buzima batangura kububamo nabi. Inzu bari bafise igisenge igatwatire nkaho hejuru kiravoba kimera gutya. Batangura uwa mbere batangura kuva mu ishuri kubera kubura amahera. Imvunja zitangura kubafata, batangura kwirirwa ubusa, batangura kurara ubusa, batangura kumererwa nabi. Bamwe bajya guca amafaranga, bamwe batangura kubafata nabi, abandi batangura kubafata nabi. Agahereretse ngo kari kamaze kumenya mu ishuri, kari kamaze gutanga karatora urupapuro kaza kwandika, gatora ikaramu karandika. Haleluya. Karandika ikete, karandika hejuru, kandika ngo kuwahora ari umukunzi wa papa na mama. Kuwahora ari umukunzi wa papa na mama yitwa Yesu. Yesu jewe ndi umwana w'umuhererezi wa naka na naka, kera wahora ari umukunzi wawe, kera wahora utuzanira ibyo turya, ukatwambika, ukatugirira neza. None ubu imvunja ziriko ziratwica, nta byo kurya tukironka, nta n'ibyo tukironka. None ga Yesu, mbega hata wahoze iwacu upfuye hehe? Ikibazo kigira kabiri, none ga Yesu, papa na mama apfuye waciye uduheba. Erega turacyariho, turamerewe nabi. Ni jewe umwana wa naka na naka bahuza ko turabakera. Ako kana kararyandika iryo kete kararitsinda. Haleluya. Kararitsinda karishira mu ibahasha, karayishira mu ibahasha, gaca kandika hejuru ngo kuwahora ari umukunzi wa papa na mama. Kari karinze mu ishuri ko amaposita atwara makete. Gaca karatwara iryo kete muri posita. Gatwaye muri posita, umudame araryakira, arasoma hejuru, asoma ngo kuwahora ari umukunzi wa papa na mama yitwa Yesu. Wa mudame atwara amaposita agenda gutwara makete, ariso
wa mwana ati ni jewe. Iri kete rijahe rivahe ibi n'ibiki? Wa mwana ati mama jewe ndugikiye umuntu yitwa Yesu, sinzi iyo aja niyaba, sinzi yaba, womenye yaba ukazontwarira rino kete, womenye yaba ukazorintwarira, womenya jewe ntabenzi. Wa mugore acafata rya kete ararita kakana karatora kararira uwo mwanya kariko kararira. Imana igendera umuntu w'umutunzi ahantu kanaka yuzuye mpemu yera, yumva ijwi rimubwira ngo nyaruka wiruke kuri posta, uraza kubona umwana ariko ararira, uca umubaza icyo ariko ararira, igitumye arira. Wa mugabo afata imodoka ariruka no kuri posta, asanga umwana ariko ararira afise ikete, aramubwira ati mwana kurira n'ibiki? Kaca karahindukira ati mushinga ntawe, iri kete womenya ukarintwarira ku muntu yitwa Yesu, jewe sinzi yaba ari intwarire. Wa mugabo ati n'ibiki? Ati jewe nari umuntu n'umwana w'umuhererezi, twahora tubona papa na mama atubwira ngo Yesu n'umukunzi wacu, none ubu mama na papa barapfuye, uwo mukunzi yitwa Yesu yaciye aduheba. None rero ntwarira rino kete nari ndamwandikiye, jewe sinzi rintwarire rino kete, rintwarire. Sinzi iyo Yesu aba, sinzi iyo yahora azaba, ndakwigeze rintwarire. Ndakwigeze rintwarire. Wa mugabo aca yimuka gato ati mwana ja mu modoka nakuja uze kunyereka iwawe. Kakana karurira imodoka baragenda, bashitse muhira wa muhererezi aca aravuga muhera inzu igira itugwego, raba inzu igira itugwego. Uwo mukunzi yitwa Yesu akiraha, ibyo ntibyari bwawe. Nomeno. Haleluya. Wa mugabo acabwira wa mwana ati mwana mpore ngiye kububakira inzu, mpore mwese nzobashomesha, mpore ngiye kubambika impuzu, ubu ndabagize abana banje. Haleluya. Ngomba dusengera umuntu avuga ngo Mana ndafise igeragezo rishobora kuntsinda, ndabasaba muhagurukaho, ndabasaba mwese muhagurukaho, ndafise igeragezwa Mana.